urakoze cyane ico kibazo umbajije ni bimwe navuga la fois passée mbega je sinshobora gukora kugutusha ateze emotion yego cyane gose ndashobora kukubwira ikintu kigakomeretsa ku mutima bya bindi bavuga ngo gukomereka ku mutima kwereka bavuga gukomera ega si uyu mutima w'inyama ukomereka ni wamusha kuko nico kintu kigora abantu kumenya comment gérer nos émotions comment gérer nos pensées comment gérer volonté yacu comment gérer nos sentiments nico gituma ijambo ry'Imana ryavuze ni murindi imitima yanyu rero imitima yacu tuyirinda gute nimba bishoboka ko umushaha w'umuntu ushobora gukorwako n'uwundi muntu kandi atamukoze ko mu buryo bw'umubiri bufatika ni kuvuga ngo hari ikindi kintu naco gishobora gukora ku mishaha yacu kikayihindura ico nico abantu rero batitwararika ico ni giki nico rero nagomba kuvuga Shalom bakunzi ba runo rubuga turabahaye ikaze mwese tunabashimira ko musanzwe mudukurikirana ni vyiza ni vyiteka ni vy'igiciro Jenny Marvin Lee ndabaramutsa ndabahamyiri waho muri hose twasubiye guteramana na Pastor Elvin Ngiyumva amahoro cyane Pastor amahoro cyane Marvin umeze neza tumeze neza cyane yego turagiye gusubira kubakira imisi abatari mike aho kandi ndifuza ko tubandanya ukiyago twari twemereye abantu ko tuzobandanya twagira igice kigira kabiri nibutsa abantu ko ikiyago twari dufise twako turavuga ku bijanye n'umuntu iyo umuntu yitavye Imana baravuga ngo yitavye Imana ngari ku mubiri we bazowushingura ino tariki mu kibanza iki ca turagaruka tumenya umuntu agizwe niki aho twamenye ibigize umuntu ko harimo impwemu umushaha n'umubiri twari tumaze gusigura ku mpwemu aho Pastor Vincent Ngiyumva ariko aradufasha uno munsi naho turaza kugaruka ku mushaha kare twavuze impwemu ukwikora ukwikura ukwivuka ukwiva no munsi umushaha nawe turaza kumenya umushaha nawe twifuza kuwumenya kurusha ijambo twumva gusa umushaha niki ukura gute mbega urakura ubabara gute mbega umushaha wacu wikonekta gute n'ivy'ijuru hari utubazo twinshi tuba dufise rimwe na rimwe twiyumvira imengo ugiye kuja mu vyakure ico kintu coco citwa umushaha umuntu abana naco gute gifashe ku muntu mu buzima Kristo kirakomereka kivugwa gute kirakura kiravyibuha kironda bimeze gute Pastor umbarije ibibazo byinshi rimwe ariko mu majambo make umushaha ni shamba ryagutse cyane gose kuko hari n'igihe n'abantu batimenya hari n'igihe natwe tutimenya ngo tumenye ngo nibiki dufise mu mishaha yacu nibiki binyegejwe mu mishaha yacu bikaza biraserugwa n'ama circonstances canke n'ibintu umuntu acamo donc ni ikintu cagutse gose tudashobora kuronka ingene tukivuga mu kiganiro kimwe gusa kuko mu rugendo rwa Kristo ikintu cyane kigenda kihamagarirwa kandi gikura kigenda kirakura n'umushaha cyane gose kubera ko imishaha niyo yacu ni ijua hole nini havuye imwemu ijua hole canke ikora cyane gute kuko imishaha niyo ishobora influence canke kuganza imibiri yacu kuko nayo yabanje kuganzwa n'impwemu urukurantegera canke imishaha yacu ikaganzwa n'ivyifuzo by'umubiri ukiri ngaho nyene umushaha ni wo mutima Bibiliya kubera ko Bibiliya y'ikirundi ikena amajambo hari gihe bavuga umutima ariko bavuga umushaha muga hanini henshi aho muri Bibiliya bagiye baravuga bavuza umutima wabashatse kuvuga ame canke umushaha w'umuntu n'ahandi bavuga umutima ariko baravuga impwemu yacu ca gice ca mbere twatangura kuvugako rero reka ntange definition canke insiguro isanzwe mpereye mu ijambo ry'Imana icitwa umushaha nuko Bibiliya ikivuga dusome muri Yeremiya igice ca 17 umurongo w'9 haravuga ngo ni jambo misi yose ndarisomye niho nsubira kurimbura kwanza kandi ubugira kandi
ku mutima wanje, ku mushaha wanje, kuko biratangaje ijambo ry'Imana ryabivuze neza. Okay, umurongo w'icenda aravuga ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose. Ukuvuga ngo muri vya bihimba bitatu umutima uribesha kuruta ibindi bintu byose, siko? Ikigira kabiri, urwaye indwara itavurwa, ninde yo umenya? Nico kibazo umuntu yo kwibaza, na nyene wo biramugora kuwumenya, ninde yo umenya? 10 rero, ni jewe uhoraho nsesa umutima nkagerageza umushaha. Barabitoye kandi nkagerageza umushaha kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'ivy'ibikorwa vyiwe vyeze. Kirakomeye. Okay, aha baravuze ngo nuhoraho wenyine ashobora kumenya umutima w'umuntu. Mu mitima yacu ivyo twiyumvira, mu mitima yacu ibiriyo ntavyo dushobora kumenya. Ico kintu Imana yarakiduhishije, sinshobora kumenya ivyo Marvin yiyumvira mu mutima, sinshobora no kumenya, ntushobora no kumenya na jewe ivyo niyumvira. Reka tujabuke kandi ntushobora kumenya ivyo ndakwiyumvira ko mu mutima, nawe sinshobora kumenya ivyo nyiyumvirako. Nimba harabonetse ijambo rivuga ubujyajya kubera iki? Kubera ko umuntu ashobora kukubwira ibintu bikavuga akanwa, muga mu mutima hari ibindi. Nico gituma havutse ijambo ryitwa ubujyajya canke hypocrisie. Nuko umuntu adashobora guserura ikiri ku mutima yiyumvira ku wundi. Nuwo mutima rero tuvuga niwo mushaha w'umuntu. Rero umushaha w'umuntu ugizwe n'ibintu bine. Umushaha w'umuntu ugizwe n'ivyiyumviro, les pensées, ukagirwa nico bita ugushaka canke la volonté, gushaka gukora ibintu. Hanyuma ukagirwa n'ikintu bita ibigumbagumba, ariyo les émotions. Kagirwa n'ikindi kigira kane citwa les sentiments, ibishobisho. Nukuvuga ngo ivyo bintu bine vyonyene birakwiye kugira ngo ubone ya ndwara imishaha yacu igwaye. Ariko tukiri ngaho bavuze ngo ijambo ry'Imana ryatwariye ngo umutima urwaye indwara itavugwa. Ariko kandi n'indi jambo ry'Imana rivuga ngo murinde imitima yanyu kuruta uko murinde ikindi kintu cose, kuko ari hadudubiriza ubugingo. Ico kintu kigwaye Imana idusaba kurinda. Tukirinda gute? Tukirindisha iki? Ko wumva ariyo yonyene izi kuraba imitima ikageza imishaha nk'uko twavyumvise. Okay, urakoze cyane ico kibazo umbajije, kuko nico kintu kigora abantu kumenya comment gérer nos émotions, comment gérer nos pensées, comment gérer volonté yacu, comment gérer nos sentiments. Nico gituma ijambo ry'Imana ryavuze ni murinde imitima yanyu. Rero imitima yacu tuyirinda gute? Ikibazo dufise niki? Nuko tutamenya ko la grande partie, igice kinini gikuru gishobora kuinfluence ubuzima bwacu, nico gice kidakugwa ko, nico gice umuntu adashobora kumva, nico gice umuntu adashobora gukabakaba ngo akoreko. Mugabo akaba arico gice kibitse mu bubasha bwose bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Ico naco ni cya gice twahera ko c'imwemu. Rero iyo imwemu uyigaburira ijambo ry'Imana igakura, niko igenda iganza imishaha yacu. Uko iganza imishaha yacu, reka ndaguha akararo kari hafi. Urashobora kuvyuka wumva ushaka gusenga, sivyo? Ukumva muri wowe indani hari ikintu kigusunikira gusenga, mugabo mushaha ukakugira ati uzobura senga nejo. Umubiri wowe urazi icyo ukora, nubwo tuzovuga ko umubiri we executive ivyo umushaha uwuhereje. Umubiri ni ikintu kiraho gusa bivanye n'ingene ukirera, gikora uburyo wakireze. Nimba warawureze kukunda kuwuryamika, nimba warawureze kugaburira cyane, nimba warawureze kumvira ivyo gusaba, niko nyene umeze. Mugabo umushaha niho habamo ivyiyumviro, niho havamo ya la volonté, sivyo? Harimo gushaka kw'ivyiza, kubera mu muntu wacu w'imbere ari we w'imwemu, niho harimo vya vyamwa vya mwemu yera, niho harimo bwa bumana bwose. Reka nsome gato muri Yohana wa mbere, muri version ya amplifié, haravuga ngo Yohana wa mbere gice cya 3 umurongo w'9, personne né entre parenthèses engendre, umuntu avutse yavuye mu Mana do Dieu,
hanyuma entre crochet délibérément sciemment et habituellement no pratique le péché. Umuntu yavutse avuye ku Mana ntashobora gukora abishaka yanavyiyumviriye kandi akabikora misi yose ngo abandanye akora icyaha. Kubera iki? Baca babisigura car la nature de Dieu demeure en lui, ka kamere k'Imana kari muri we. Ako rero ni iyo kataganje imishaha yacu. Imishaha yacu igira gute? Iguma iha information imibiri yacu nayo ikexecute. No kuvuga ngo aravuga kandi ngo son principe de vie, le sperme divin demeure en lui en permanence. Aho nihe? Aho Imana iba en permanence, itavayo, idakurwayo na situation, idakurwayo n'ivyo umuntu akora. Nihe? Ni muri yami za mpwemu zacu. Rero kugira ngo ijambo ry'Imana tubwiye ngo murinde imitima, nugutoza imishaha yacu kumvira mpwemu yera ari waba muri cya gice gikuru c'imwemu. Sivyo? Ibintu baza kari abantu bangaye baza kubitahura kapasite. Iyo mekanisme iragoye, irona ibintu biba de l'intérieur bibera indani. Biragoye ko umuntu ashobora kuronka ingene abisigura mu buryo bufatika hanze, kuko navyo nyene ntibifatika. Ni ibintu bidafatika. Ariko reka nakubwira ikintu kimwe, ivyumviro birafatika. Ntitubibona mugabe ivyumviro vyawe quand même urabifise ko ububasha. Ndabeshe none ibishobisho vyiwawe urabifise ko ububasha, sivyo? Yego mukaba hari ikintu bifatanye nagivuga ati ukavyiga. Voilà, reka nakubwira ikintu kimwe, ni bimwe navuga la fois passée. Mbega je sinshobora gukora ko gutusha ateze emotion. Yego cyane gose. Ndashobora kukubwira ikintu kigakomeretsa ku mutima, bya bindi bavuga ngo gukomereka ku mutima, kwereka bavuga gukomera. Ega si uyu mutima w'inyama ukomereka, ni wa mushaha, sivyo? Hanyuma uko nimba bishoboka ko umushaha w'umuntu ushobora gukorwako n'uwundi muntu kandi atamukoze ko mu buryo bw'umubiri bufatika, ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu naco gishobora gukora ku mishaha yacu kikayihindura. Ico nico abantu rero batitwararika. Ico ni igihe nico rero nagomba kuvuga. Okay? Dusome mu Baheburayo igice ca 4 umurongo wa 12. Abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 12. Unkurikira neza Marvin, kubera iki ibi birakunda kugora abantu. 12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana nirizima kandi ryuzuye ubushobozi. Iyo ni ijambo ry'Imana nirizima kandi ryuzuye ubushobozi, rikarishe kurusha inkota y'ubugi bubiri, épée double tranchant. No kuvuga ngo inkota y'ubugi bubiri ahirakarishe nonga irakarishe. No kuvuga ngo aho iciye hose igira gute? Iratabura. Nikigereranyo uyu mwanditsi yagereranije n'ijambo rikarishe gute rero. Umvirize ngene rimeze ngo urumva ririnjira rigashika aho rigabura umushaha n'imwemu. Wumvise? Kugira ngo ivy'imwemu rituvyitiranye n'ibishobisho by'imishaha yacu. Ijambo ry'Imana niryo riza guclarifia iciyumviro wewe ugize ko kivuye mu mwemu hahandi hahinduka hamwe hari ishusho y'Imana, canke ko kivuye muri wa mutima ugwaye udashobora ugwaye ingwara itavugwa. Turi kumwe? Ngo aho rigabura umushaha n'imwemu, ngo n'ingingo n'imisokoro rirashika na hehe? No mu ngingo no mu misokoro, sivyo? Hanyuma rishira ahabona ivyifuzo n'ivyiyumviro vy'umutima w'umuntu, ngo nta kintu na kimwe mu vyaremwe kinyegejwe imbere y'Imana. Imbere yayo vyose vyambaye ubusa kandi biragaragara, kuko twese izotubaza ivyo twakoze vyose. Kubera iki navuze ngo ici Imana yaduhishije c'est la partie la plus intime canke ibiri mu mutima w'umuntu. Ariko umushaha urinyegeza mugabo ukagera ahantu bitaba bigikunda ko binyegeza. Iyo umuntu yagize ikibazo mu mutima wiwe birateba bigatinda bigaseruka, naho yoba yarabibitse birateba bigatinda bigaseruka, kandi kenshi iyo biserutse bica mu nzira nyinshi. Hari abasara amwe wumva ngo depression, hariho abagwara ingwara bakaja kwa muganga bakivuza bakarondera koze canke impamvu iyo ngwara bakabura, mugabo ntibamenye yuko umuntu yatanguye kugwara mu mutima mbere yuko agwara
ku mubiri aho twebwe tubona sivyo uri kurumva urashobora kuba warabitse umuntu mu mutima yakubabaje ukabinyegeza mugabo uko bigenda bigwira biba byinshi niko ugenda usanga n'inyifato kuri ujya muntu zigenda zirahinduka kuri wewe iyo muhuye iyo mubonanye nuko mugenda nukuvuga ngo rero vya bindi biri mu mushaha birateba bigaseruka birateba bigatebuka bigaseruka siko rero imishaha yacu ahaba ivyiyumviro ahaba ugushaka ahaba ibigumbagumba ahaba ibishobisho aho hantu bibiri kaba yatubwiye ko hagwaye none ga Marve wumva uzokwiyumvamo ibintu byiza gute wumva uzogira ivyiyumviro vyiza gute wumva uzogira ugushaka gukora ibyiza gute kandi aho hantu Imana yavuze ko hagwaye ariyo yonyine ishoboye kuhavura none ko iki yadusavye ngo tuharinde kandi ko tutanashobora kuhavura nuko ivyo rero nivyo nakubwiye uburyo bwa mbere bwo kuharinda nuko twemera ko ijambo ry'Imana ari ryo rihaganza ndagusomera ijambo rimwe ryo mu Bakolosayi igice cya 3 Paulo yarabivuze igice cya 3 umurongo wa 15 naho nushaka nkahera ku murongo wa 14 haravuga ngo umurongo wa 14 kandi ikirengeye byose mwambara urukundo niwo mugozi udufatanya twese mu bumwe bushitse 15 rero amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu kuko nkuko mugize ingingo z'umubiri umwe bavuze ngo amahoro ya Kristo abari yaganza hehe mu mitima yacu rero amahoro ya Kristo aganza mu mitima yacu gute okay mwahamagariwe kubana mu mahoro sawa uyu n'umuhamagaro w'Imana mugabo si umuhamagaro umutima w'umuntu canke wa mushaha w'umuntu wihutira kugira gute kwitaba sivyo ndaza kuguha karorero ngo kandi muba bama bashimye okay ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye umvise uburyo bwo kurinda kugira ngo ya mahoro abe mu mitima yacu nuko ijambo rya Kristo riba muri twebwe rigize gute rigwiriye aussi longtemps umuntu yemera ko imishaha yacu iba informe n'ibindi bintu urazi ko ga Marvin hari umuntu ashobora kumara imyaka 15 canke 20 mwishengero mugabo kari wa muntu akivuga kwa kundi aciyumvira kwa kundi abantu bamuraba bakavuga ati none umuntu kwereka dahinduka aracara umwana ashavuzwa n'ubusa ababazwa n'ubusa agira gute arakaza ishavu canke sinzi nabijya bindi byinshi ushobora kubona ku muntu mu buryo bwa comportement bw'inyifato muga ntumenye yuko ni kubera iki isofi toujours à son âme yumvira umushaha wiwe Marvin nta musi numwe uzokumvira umushaha wawe kugira ngo ukore icyo Imana igomba ngo bikunde kwera umushaha uragwaye umushaha urumvira uja mu vyumvira utegekwa kumvira kubera iki reka ndakubwira ikintu kimwe nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo harira umuntu yakugiriye nabi kubera umuntu yakugiriye nabi yarakubabaje kandi akubabaza he muri cya gice cyo mu mushaha sivyo atusha akora kuri vya bishobisho vyawe sivyo akora kuri vya bigumbagumba vy'iwawe niho umuntu avuga ngo je umuntu naka yarambabaje naka yarankomerekeje no kuvuga ngo aba yakoze ku bishobisho vyacu canke ku bigumbagumba vyacu none ibishobisho vyacu n'ibigumbagumba vyacu iyo tubiretse akaba ari byo biturongora kugira ngo dukore ijambo ry'Imana cyo dushitse ijambo ry'Imana ntibishoboka ntizopfa twarishikije nimba ijambo ry'Imana rikubwira ngo uharire incuro 7 ku munsi sivyo uko umuntu agukoreye ikosa naho yo repeta la même faute umuharire uko nyene ni kubera iki wamusanga iyo umuntu akoreye ikosa uwundi ugiye aje kugusaba imbabazi ati urasubiriye kandi none ububikobe urasubiriye kandi vya bindi tu vois ni kubera iki ivyo bintu bibitse hehe mu mushaha turaba rero kurindira kugira ngo ujya muntu uzomuharire kurindira igihe umutima wawe uzokurekurira ngo bikore hari abantu barinze bapfa badahariye abantu kandi bazi neza ko ijambo ry'Imana ridusaba kugira gute guharira hari abantu bamaze imyaka mu ishengero vyarabananiye gukunda abandi kubera ko erega nakubwira ikintu kimwe Marvin si abantu bose bamerita urukundo rwacu rero ikibazo tugira nuko tutamenya n'urwo rukundo Imana idusaba ko dukundana kubera urukundo ruhindagurika ruba ari urukundo ruri sentimental mugabo l'amour parfait rwa rukundo
Yesu yavuze ngo nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Ni urukundo umuntu akunda mugenzi we atabanje kwitaho kuvya mwiyumvira ko, kuvya muzi ko, kuvya mubona ko, akamukunda gusa kuko Imana arico yadusavye gukunda. Rero mu gihe ugo rukundo rutaraganza mu mishaha yacu biragoye ko dukundana. Nico gituma tubwira ngo nimukunde bagenzi banyu nk'uko bikunda. Ukumva biraremereye. Ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda gute? Mugenzi wawe n'umuntu nta garanti nimwe dufise Marve yuko abantu batwegere badukikuje canke turi kumwe hafi, nta garanti nimwe dufise yuko batodukomeretsa. Arashobora gukora ikintu kikakubabaza, arashobora kukubwira ijambo rikakubabaza, arashobora kugira inyifato iyi canke iriya ikakubabaza. None Marve tutize kujera ivyo abantu badukorera ngo tumenye yuko tugomba gufunga imitima yacu tukayizibirisha ijambo ry'Imana, wibaza ko abantu bazobaho ubuzima busagutse bumwe Kristo, bumwe bwatumye Kristo ava mu ijuru? Kuko ubuzima busagutse Kristo aduha n'amahoro n'umunezero byo muri mwemwe. Mumbabarire twegegwe imbere gatonyi kuri kano kantu nyene. Uvuze ngo ushobora kujera iyo mitima. Au fait numvume ngo kujera umutima ni kindi kintu kiza kirengera kujera, kuko kujera ni ugutora inyishu y'ikibazo. Mugabo kumenya guhitamyo nyishu y'ikibazo ni kindi kibazo. Tuza kukijera dukoresheje iki? Ubuje ndabidisanze ahantu uga igufuri ndabaza urufunguruzo ngo ngaha nugwahe gwigufuri, atora urufunguruzo nkugurura. None ugo rufunguruzo rudufasha kujera ni ijambo ry'Imana, ni iki? Nukwisonzesha canke no kubona icyumviro giciye mu mutwe agira ati garukiraho. Ni gute? Byava bingora ingene ndabisigura kuko nivyo nahereye ko nubureka ndabisubiremo biguma bizunguruka handi. Reka nsubire ndagusubira musha. Urazi imishaha yacu kunti imeze mu bisanzwe. Imishaha yacu itubwira ivyo dushaka, yiyumvira kuri twebwe gusa, sivyo? Igira gute? Ifise ibigumbagumba bivyereketwe. Umve information y'imishaha yacu itubwira ivy'iwacu gusa. Mugabe ijambo ry'Imana rikigirwa hejuru ikatubwira ntimuve kwiyumvira ku vy'iwanyu gusa, ariko mwiyumvire no ku vy'abandi. Ijambo ry'Imana gasore rikaduga nimukunde bagenzi banyu nk'uko mwebwe. Urona kujya wewe wiyumvira kufata umwanya munini wo kwiyumvira sivyo, ukagira n'imigambi, ukagira n'ivyo wifuza gukora. Ijambo ry'Imana rikaca rikubwira ata okay, rero muri ivyo wewe wiyumvira kuri wewe no ku muryango wawe, vyiyumvire no ku bandi. Ivyo rero imishaha yacu nta nguvu ifise yo kubishira yo kubikora atari uko ijambo ry'Imana turyumva. Imishaha yacu rero sinzi ngene no bivuga, ifoko tuyitoza indero yo kumvira no kuba imposer par la parole. Ntitwumvire ibigumbagumba vyacu, ntitwumvire ibishobisho vyacu, canke ntidushake gukora ivyo twebwe twifuza. Reka ndaguha akararo kamwe, ndakwereke ko Imana duhaye umuti kuri ico uvuga. Dusome gato, ni harimo mugabo ndeka ndahacishemo mu Bifilipi gice ca 2 murongo wa 13. Abifilipi 2 murongo wa 13. Reka mpere kuri 12 ntaco. Haravuga ngo bakunzi banje, nkuko mwamye mugamburuka igihe cyose nari kumwe namwe, nubu ntari kumwe namwe, mukwiye kurushirizaho, siko? Mukorane umwete ibikorwa bigaragaza agakiza kanyu, siko? Mukorane umwete ibikorwa. Umwete uva he? Kwa gushaka kuva he? Kuva mu mishaha. Mugaye umushaha ukigwaye urakwega ibirenge iyo hageze gukora ivy'ijambo ry'Imana, kubera ijambo ry'Imana ashakwa riza kutubwira ibinyuranye n'ivyo twebwe twiyumvamo n'ivyo twebwe dushaka, riratwempoza. Sinzi ko wumva ico nshatse kuvuga. Okay, mwubaha Imana muhinda agashitsi imbere yayo. Kubera iki rero? 13. Kuko Imana ari ikorera muri mwebwe ikabaha ugushaka no gukora ivy'igomba. Donc twemereye ko Imana iba muri twebwe. Hakujya wumvise ngo reka nongere ko kandi iri jambo mu Banyefeso kugira ngo cenda bifatanya 3 umurongo wa 17. 3:17 haravuga ngo kugira ngo Kristo abe mu mitima yanyu biciye mu kumwizera. Inzira yo iri su nuko mu kwizera twizeye Kristo
twemera ko Kristo aganza imitima yacu, ariyo ya mishaha yacu. Ni ukuvuga ngo Kristo aganje imitima yacu, tukaca dufatanya na rya rindi ritubwiye ngo Imana niyikorera muri twebwe. Imana rero ikorera muri twebwe gute? Muri wa muntu wacu w'imbere w'imwemu, kubera niyari, sivyo? Iyo rero imwemu yacu kujya ihamanye n'Imana, kandi uko tugenda turayigaburira igakura, niko nayo itangura kwempoza bwa buzima bw'Imana buri muri yo, ikabwempoza imitima yacu, siko? Ngo hanyuma bikaca bigera aho bigira gute? Bikagera aho biza kuganza gushaka gukora, la volonté. Hanyuma iyo volonté ikacigira gute? Ikacivyara l'exécution, ikacivyara gushira mu ngiro ivyo nyene Imana igomba kuri twebwe, kubera iba yakoreye muri twebwe. Urumva nidushoboza, nitubashisha. Donc ikibazo rero abantu dufise niki? Nuko tutamenya notre part de responsabilité, canke uruhara rwacu muri ibi bintu vy'Imana tuko turavuga. Imana yo ku ruhande rwayo yaraduhaye toute sa capacité, ububasha bwose n'ubushobozi bwose muri twebwe, muri wa muntu wacu w'imbere w'imwemu. Muga mu gihe imwemu itaragira ku rwego itangura kuganza imitima yacu, biragoye yuko abantu bazomenya ko turi abantu b'Imana, biragoye yuko abantu bazomenya yuko twakijijwe. Kubera iki? Imwemu irakubwira ati kunda mugenzi wawe, Umushaha ukabwira ati pas du tout, ugenda mukunda kubera iki? Edayere niyo duhuye ntanandamutse, edayere na umviriza, edayere ujya muntu none ko umbwira ngo ndamugiriye neza, je naragwaye ntiyaje kundaba, tu vois? Umushaha wamuduha ama excuse canke ivyitwazo byo kudakora ijambo ry'Imana ritubwira, siko? Urumva rero mu gihe rero imwemu yacu igumye aho gusa, imishana yacu tukayireka ikirebanga, ikikorera, ikiyumvira uko ishaka, igatembera, ikayerera, ikagenda mu vyishaka, ni gake bizokunda yuko dukora ivy'Imana igomba, kubera ko haca habo ikintu citwa confidente. Nk'iyo Paulo yavuze ngo jewe ngo nshaka gukora iciza, ngo mugabe ikibi kikagira gute? Kikantanga imbere. Ngo iciza nifuza gukora sico nkora, mugabe ikibi nifuza gukora akaba ari cyo nkora. Okay, iciza kibahe, ikibi kibahe. Umuntu iciza kirashobora kuba mu muntu, mugabo kiba mu muntu cyatereswemo n'Imana muri ya mwemu yacu. Hama ikibi kibahe, kiba mu mibiri, muri kameremere k'imibiri yacu. Y'Umushaha naco cyateresweyo. Ikibi cyateresweyo n'icyaha umuntu yakoze ubwa mbere, bituma agira gute? Atakaza. Nk'uko Adamu wa mbere ngo yari afise ubuzima, uyu muntu wa mbere yabayeho yandukije abantu bose icyaha, uwa kabiri aje ngo hanyuma agira gute? Yanduza abantu bose ubuzima buhoraho, ubugingo budashira, tu vois? Rero nukuri ndifuriza abantu batwumviriza bakurikirana runo rubuga, nukuri nta kintu cya mbere kiryoshe nk'ubuzima bwo mu Mana, nko kugera ku rwego rwo kumva yuko ufise amahoro mu mutima, atavuye ku byo ubona, atavuye ku byo ukabakaba, no muri vya bihe bigoye, no muri vya bihe bigumye, kuko nta garanti nimwe dufise yuko ibihe bitazogorana ngaha ku isi. Abantu babi bazogumaho, ibihe bibi bigenda biraba mu bantu, ama circonstances n'ibintu bigoye vyama biza, ariko cette capacité yo kubijera, yo kubihereza ikibanza gito mu mutima wawe, nico kintu abakristo benshi babuze. Pastor Hanje, numva utubazo twose duheze, kuko hari ibintu bya nyuma urangirije ko mu gusigura ukuntu iciza kiba mu mutima, ikibi naco aho cavuye, n'ukuntu catereswe mu muntu. Niho nciye ndabitahura cane ivy'Umushaha. Rero niba ari umuntu yakara twumviriza afise ikibazo, ashobora kuzotwandikira muri comment, hari ikibazo ashobora kubaza, kandi ndasaba tubikore mu buryo bwo kubaza nk'abifuza kumenya canke kunguka, muzoba mukoze. Rero reka tubashimire kuri aya majambo n'umwanya mudutiza, n'ibintu vy'agaciro kanini cane, ntibimenyerwa, biba ari bishasha nyuma y'imyaka kanako umuntu aba amaze ari mu gakiza. Rero mwakoze cyane, kandi twizera ko n'ikindi gihe muzotwitaba kugira ngo turangirize ku gice kizoba kigira gatatu, aho tumenye umubiri nawo naho dusa n'abagiye barawucako. Rero mwakoze cyane, turabashimiye. Ego Marvin, murakoze, ariko nagomba gusaba kino kintu.
ku bantu bakunda kwiga ijambo ry'Imana ntitwobivuga ngo tubiheze kuko ni byinshi biragutse ko twese ku munsi tugenda turiga mwe yaragenda aratwigisha cette partie interne ico gice c'umushaha kiragutse tellement que biragoye yuko umuntu ashobora kukivuga mu majambo make canke mu kiganiro kimwe ngo bikunde kuko reka ndaguha uburorero bubiri kumbure Imana niyaduha kandi kajyo tuzoganira ko ari ibintu bibiri biganza imishaha yacu sivyo ndavugamo kimwe muri ivyo tubonesha amaso yacu biri mu bintu vy'influence imitima yacu bigira impact ku mishaha yacu nico gituma Paul avuze kugira ngo biborohere yavuze ngo mwame munezerwe mu mwami ndabisubiyemwo ubugira kabiri munezerwe ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose biragoye Marvin yuko na wa muntu uzi ko yakugiriye nabi canke uzi yuko mutameraniye neza yuko ubugwaneza bwawe nawe bumugeraho tivwa kubera iki kubera ko mu mutima style haracagwayo cibagati oya ndamutwengere kandi ntariko ndatwenga kandi mbabaye tivwa nizo ntambara abantu babamo mukaba ukumva ijambo ry'Imana ririnsista ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose siko nibigarukiraho ikinera ubwana uko avuze ngo kuko umwami wacu ari hafi uvuga ngo ni inkebuzo wewe umuntu uruko uratwumviriza nimba utitwararitse cyane yuko ubugwaneza bwawe bumenywa n'abantu bose umwami ari hafi kandi abantu babagwaneza nibo bantu babakandida bari su y'ubwami bw'Imana ikigira kabiri kigora abantu ngo nimukiganyire ku kintu na kimwe shida zizobura none shida ziba mu mibiri rero umushaha iyo umubiri uguma uwenforma na ukabika ukuzamo kwifuza no kuvuga ngo biguma bikorana ya mwemu wayikumiriye hariye kuko imwemu yera kugira ntukiganyire ivyo ukeneye byose bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga hama wowe wiyicarire witekerereze mugabo still umushaha n'umubiri urabona ukifuza ukaguma ushaka ukaguma ugira gute hanyuma riri iyo imwemu itaje kumetiriza ugati calme toi ubironse sawa bitabonetse amahoro arahari kica kiza kuvyara rero iki kintu umurongo w'indwi maze amahoro y'Imana umva ikintu bica bivyara iyo takwiganyira ivyo ufise byose ntonda kubwire ga Marvin iyo abantu batize kurema mu mishaha yabo kugirira confiance Imana ubaho ubuzima bubishe uravuga Yesu mugabo Yesu utarabona mu buzima bwawe ufise mu mutwe gusa mugabo utari experiencing mu mutima wawe hamwe aza kaganza ibishobisho vyawe naho biba bikenewe naho uri muri situation yo kubabara ukababara mugabo ukumva arakuremesheje kandi uko kuremeshwa ukumva kurafise inguvu gusumba ivyiyumviro vyawe nico gituma ha Paulo ucugira ku rwego gukumva yuko ngo maze amahoro y'Imana arengeye gutahura kw'abantu azocaza azigamira imitima yanyu n'ubwenge bwanyu muri Kristo Yesu imitima n'ubwenge no kuvuga ngo bigaruka handi nyene ubwenge buba hehe ivyumviro biba hehe biba mu mishaha yacu umutima wavuze hehe babavuze umushaha wacu muga kugira ngo Kristo agera hazigama imitima yacu nuko tuba twatanguye kugira gute kuyitoza indero yo kubaha Imana rero nitwevuga ngo tubiheze ariko no kuri mu nkundire mwige gutoza imitima yanyu imishaha yanyu kumvira ijambo ry'Imana rivuga nubwo umutima wawe wumva yuko uyo muntu atamerita urukundo umvira gusa ijambo ry'Imana rikubwira umukunde niwa mukundisha ibishobisho by'iwawe kandi ariho hagwaye ntibizomukunda mukundishe umutima wawe hanyuma c'est un exercice ni exercice no bivuga gute ni imyitozo si ikintu gikorwa mu musi ni imyitozo uko ubuzima bugenda burabaho no kugenda utoza umutima wawe wigisha umutima wawe kugira gute kubaha ijambo ry'Imana kumvira ijambo ry'Imana gushira ijambo ry'Imana mu ngiro hanyuma buke buke uko usanga ugenda uratera imbere mu kumvira ijambo ry'Imana niko usanga Kristo ari waganza agasigara ganza ibishobisho byawe agasigara ganza ibigumbagumba agasigara waganza ivyiyumviro vyawe kuko Paulo yacha bivuga ku murongo w'8 ngo ibisigaye bene data mushira ivyiyumviro vyanyu ku vy'ukuri vyose tuvuga iyi ni exercice ya kabiri
ivyiyumviro vyacu tubishire ku vy'ukuri, ngo ivyo kubahwa vyose, ivyo kugororoka vyose, ibitunganye vyose, n'ivy'igikundiro vyose mwigishijwe canke mwanyumvanye canke ivyo mwambonye ko mubishire mu ngiro, Imana y'amahoro izobana nawe. Numva atakindi novuga. Numva twari kubandanya ariko nagize ntireka tuzoja tubandanya ikindi gice, ariko turabashimiye cyane mu buryo bw'umwihariko mwakoze kubana natwe. Murakoze cyane Marvin, nanjye ndabashimiye. Imana ibahezagire ukwitanga kwanyu, kandi namasaba Imana misi yose mvugana Imana abantu bumviriza kino kiganiro, abantu bumviriza bino biganiro, uko bumviriza abariko nabe imitima yabo igendera ubakika nkuko twabonye natwe Kristo agenda yubaka imitima yacu. Ntarashika ku rugezo rwa final, kuko ugo ruzoshika nitwagenda mu ijuru. Mugabo intambwe tugeze ko turashima. Uyo Yesu tuvuga tubabwira si uw'amajambo, ni uwo twabonye akora mu buzima bwacu. Ibi tubabwira byo mu mitima yacu ni uwo twabonye agenda akora mu mishaha yacu, akayiganza agakora no mu mibiri yacu, tukabona ubuzima bwacu buriko buragenda buhinduka. Nico gituma bitadutera isoni kumuvuga. Inaho nyine duce turangiriza. Tubashimire mwebwe mwese mwari kumwe natwe, Mukama bahezagire, ubandanye kwiga, gufashwa. Hakaba ari ikibazo murahawe ikaze kwandika muri commentaire, natwe tuzobishura. Mugire ibihe vyiza.